ikivuma sana vum 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 tapasuka. You are sorry. Injira mwanzo. Yehoja. Tamu. Ndamushimiye kwa nimero za tubasangira gafana ndaza rufite byinshi gukora ariko abikira uye ndafite ikintu maranye igihe kinini cyane mu mutima wanjye narakubwira ariko uyu munsi ndumva ntakomeza kubyigumizamo ndumva merewe nabi hari byinshi naguha nkakwereka ibimenyetso nkibaza ko ushobora kwibwiriza nk'umuntu w'umugabo ariko nkabura icyo nawe wumvanira ntace hirya no hino niko ndagukunda cyane ndazi ko bitoroshe ariko wumve ko ndagukunda n'umutima wanje wose Mawuji ni by'ukuri ndazi ko nkunda nanje kivuye mu mbonero ntabwo aho ndabafitiye kuko urabona icyo umuntu cyose nabagamburukira nta kibazo na kimwe kureka nacyo numva ndabakunda kweli ndiko ndavyumva si urukundo w'akazi si urukundo rwo gutumagiza hirya no hino urakuze ntabwo ndakubwiye ndawukeneye mu buzima bwawe umbe hafi arico nipfuza ukimara ufasha dufashana reka turakoze Mawuji ndagukunda n'ukuri Mawuji nimba ari urukundo rwo kumavuga ndabona neza yuko ivyo bintu byose kuko ufise umugabo naje ufise umugore urumvaga Mawuji ikintu twoje mani ndavyumva ndafise umugabo mwiza ariko umviriza ndikira umva nakubwira Davyo naguhaye byose ndaba naguhaye mitari raba nta kintu na kimwe ntagukorera mu buzima bwawe ndakwambika nkaguha ikintu cyose nkakugira neza kuko udashaka kunyitura neza nanjye nyitura neza nuko ndiko ndayigutura Chutampi ndakwinginze raba ukuntu ngerageza kugufasha ubukene warimo warabuvuyemo nagushize kundi rwego kuko nawe udashaka kunyumviriza Okay Mawuji jewe nashaka yuko uhogora kubera jewe kuko ndavye ahantu wavuye ahantu kure cyane ubu vraiment sigaye ndambara nkabe niyo hameze neza nuko je nashaka ndabasezerana ariko amakenga mfise ubwo ntazoba umutego uzobikurandira kurabe ukwiyangana kwanje kugaruka basimbira ikintu cyose wifuza iyi sana kakanye ndagukore kugira ngo wumve ko ndagukunda kandi wumve utari mu mutego ndiko ndagutega ndabigusaba nyumva kandi unkundire nta kintu na kimwe ntazokora uniwashaka mbere na etaje nzoyikubakira niba washaka ko ndakujana mu bihugu bya kure tuzoyondera igikenewe cyose ndakujane ariko numva ko ufite akanyamuneza mu buzima bwanje nanjye ntwenge nanjye nishimye hari ibintu byinshi mbura ndifuza ko wabimpereza ushatse kuvuga yuko nk'ubu nzoza no guhamagara sheri oya Mawuji jewe wumva kugira ngo bimenyere ivuma vyongora kugira ngo sheri kandi usanzwe ufise umushinga basi ndabikumvisha gute oya dore sinshaka kubabara icyo kintu kurambwira mu bisanzwe ndavyo bikundo nkunda biragaragara ko uca ariko anyiyorekako ariko ari hamwe n'usanga ukora anyiyorekako ivyo muhindi imaje mu buzima bwacu gusa nabyo nakora mu buzima bwawe ndagukunda kandi ndagukeneye sure yeah. numva bitse akanyamuneza ntumve ko kaje kava kubera ikimenyetso cyonyine kimwe ungaragarije
ndagusezeranyije ko nzakora ikintu cyose nifuza mu buzima bwawe ariko nawe ibyo nkora icyo nifuza cyose nawe nakoshe iwacu erega ikibazo kubera ngo namenyereye impabuca aho kaja mu kashi nkazomugora basuzoza ndavuga be yes jesha nagusezeranyije ari hamwe utondekondera ukangirira nabi ndagusezeraniye ko nzokuba hafi kurusha ubona wanda kuba hafi ndabyizeye cyane kandi ndabikwizeje Wendongo wa motema ninajua nakupenda, wewe ndiye kipaji changu, wewe ndiye furaha yangu, ukinigusa nalegea baby nalegea. Ngomba ko zigenda umuririmba ndabyumva kuzazi ku munsi w'ejo kano karirimbo niho kaza ndavuga ati ntegerezwa ko karirimbira umukunzi wanje ariko rero sinzi ukuntu ariko ndumva abaganda bariko bararirimba nanje nca ntangura kuririmba ikiganda kubera jewe ndarenze urabona maze kumva ururimi rw'igihugu kanaka cyasanga nanje namaze kurufata ndakurimbire mu kiganda babera bakugamba bakulimba babera bakara babereka baboli chuchuli shuri wa mugambaka ngorarara kundi umwana ari so nice wanyumira nyonyowe naiti mana we sheri nukuri uri umukobwa mwiza gusumba abakobwa bose nagendanye nabo vraiment avu rero inyuma ufise gwede sheri nukuri ndagukunda bimwe bya mbere bibaho kuko nawe urankunda nani cyo ndagukunda nukugerageza buri kimwe cyose ugerageza ukamunezero nkanezerwa nkumva birenze oya kameme sinoreka guha umunezero n'umukunzi wanjye niba yuko kandi hari abandi bazo ko twatebye no kumenyana cyari gihe Imana yari yarateguye ko tuzobonana igihe Imana yari yarateguye ko tuzobonana ni ikinye Chiza oh msaza gute oh Ezekiel na mahoro Ezekiel wamubonye umwamikazi wanjye uyu niwe mukunzi wanje wowe mahoro mbwiye ya merci cyana canje wowe nta ndakuzi wewe jewe wene gisura sijya mbere ndakubona jefe masijya mbere ndakubona iyo sura kwe subwa mbere wenda kubona vraiment shawa kije nta hantu nzi niba ubwa mbere ndakubonye ntabwo nari sanzwe nka birashika barasa n'abantu bagenda barasa hama ko ndaganira n'umukunzi wanje niba mubona nk'ahantu kanaka quelque part uzomuramutse umubwira ati shemeke n'amahoro shemeke wamubona sawa rero ego murakoze ndaza mu minsi turanywa ndaza nangorane Serio ndakwikundira pe ndakwikundira byadanje mama I'm sorry kuba nyine ejo bujuru nashatse kubikubwira mugaba bawe nuko nashitse nebye so mbe urabona neza yuko tumaze n'igihe kitari gitoya atamwana turongo so I think ikintu navuganye na muganga yambwiye ati kujya ku gym nta ndushe naho gatawurushe biri mu bintu bituma udashobora gusamina kubw'ivyo rero niyumvire yuko uhagarika akazi
yes uhagarika akazi ndazuragumaga hanyuma jewe nkabandanya nkora aca ndondera ubundi umugerante akaba ari dushaka kuri kajya kazi ariko be bona karumva cyukuri uzana ndi umugerante je ndahari umwe amafaranga sibyo bebe ntaho bihuriye n'ivyo byo kuvyara yes birahuriye so kuvuga n'umuganga yabibwiye n'umuginekologe ariko umuganga ntabwo ari imana yes kandi umuginekologe nashobora kwihenda sawa amikindi naco kandi harigemura ntahanga okay nkabura n'umuntu anekera injya kubw'ivyo ntabwo munasebe na kimwe bebe kuva uno munsi sinifuza kandi kuzosura kandi kuja gukora ikindi naco kandi umugabo niwe ategerezwa gukora ntabwo waje ngaha kuzurakora umbere madudu waje ngaha kubaka urugo ntiwaje ngaha kurondera amafaranga kugira ngo atusumire ntiwaje ngaha kurondera amafaranga kugira ngo ati ubwire ibyo mugabo waje ngaha kugira ngo ati wubake urugo kandi aho ndahejeje nahejeje be tuko turaharira ntegerezwa gukora ko imana yampaye kugira ngo nshobore gukora kubera ko ushaka ko nicyo ndaho yes by the way mugabo ni kubw'inyungu z'umuryango wacu okay sawa inyungu no gusha amafaranga kuyaha abarundi kugira ngo bashobore gukora anje be ndagukunda be sinifuza kuruha kandi umuntu akora cyane asaza n'ingoga okay ugomba usaze n'ingoga ugomba iwanyu bazava bavuga ati oh yamutwaye amukoreshe cyane be I love you ibi byose ndabikora kubw'inyungu z'umuryango wacu be ko tudashobora kunyumva okay nahejeje uko kandi n'umukozi maze no kumuronka no kuvuga ngo uno musara atangura akazi I'm sorry kuingene je ntabikubwiye kwiko ushobora decision wenyene tutabiganira iyo ngiye ko sanakoze badowe mugabo kubw'inyungu z'umuryango wihangane be ndagukunda ibyo se nkunda bigira ko ndagukunda sawa ngize ko naho no musi shimye kutonda gukazi be biri muri servo ifa ko ngenda ku kazi okay be uno musi ntutonda gukazi no musi nshikiriza umukozi mushasha sawa okay nzeri ko wanyumvise nimba sindoza ndakoresha ingamwe muhira nizere ko uzorugira isuku ryo ngaho muhira ugumenga erega nakare kuva nakera umugore ntiyakora ni hari nyene gusubugusa ibintu byahindutse umugore ni muzizwanzu aringe umandi ngamuhira yes kandi uze kujya mu isoko gurubwishaza n'agatoki n'ubutumbutumbu ubwo nkeneye gufungura sawa burya kenshi ngo kera iyo umuntu ashimishije umwami yaramugabira aje bivanye n'ingine washimishije uno munsi ndiyumva muri je ko hari ikintu no kugabira yes hari ikintu no kugabira kiri special kikwereka yuko ndi umuntu nshima mu gihe tumaranye mu by'ukuri nakubonye mu bwizigirwa budasanzwe ndakubona mu rukundo rudasanzwe cyane kenshi urakunda kuvuga yuko abakobwa mu gisagara ko atarukundo baba bafite badowe mugabo utandukanye nabo hari igihe nyene bishika si bose barabavuga ngo nta rukundo bafite ariko si bose yes by the way rero kubw'ibyo urazi ko mfite alimentation niniya yes nako ndiyumvira yuko wowe no nkuko nakwizeye ndakubona mukuru mwizigirwa by the way ni cyane hamwe ndiyumvira mbona yuko umukozi yahora akora umugerante yuko no mwirukana maze wowe nkagwereza ijya alimentation ukazorakorayo yeah really jewe uyipereze ijya alimentation sukuguhereza no kukugira ubu umugerante uzurajira kuko burya nasanze ntawe n'umuntu w'umwizigirwa wa kuri inosi no kwizera atari wewe nozo rukonora abakozi ubahemba urangura uvuga ati sheri gira uko sheri yes bebe icambere mbanje kugushimira cyane thank you icyizere umpaye cyo kungira umugerante w'alimentation uzobona inyungu nuko rero bimeze be gerante ejo mu gitondo
ndagupresent ku bakozi kandi merci niwo gumana ubwizigirwa nino nzu pantaro zo kugabira kila kintu cyose iyo umwamba aryohewe aratanga naje iyo ndyohewe jewe Mr Samio ndyohewe ndarekura ndatanga reka ndakurabiye 500 mili ndaguhereza ugenda ufungura reka nakuzane ibyo 500 nyaruke nukuri narinda gukumba bimwe bya mbere byo urumva bimwe bya mbere byo kugwego go hejuru hama ndashaka amafaranga nk'ibihumbi 100 hari akaboro nagomba gukora urumva warunkumbuye hari ndihera tukabona Egabe umukunzi wawe mumaze amasaha 2 mutari kumwe ubundi utegereza kumukumbura ikindi nacyo kuva nkundana nawe wambereye umugisha erega sheri je ntera umugisha erega je nta muvuma navukanye wapi je urabona jeje nyene migihe mama yamvyaye navutse nambaye isirimu niyo mpamvu ntera umugisha wavutse wambaye abandi bana batavuga uko ngira nyene niwo mugisha hewe guhera uyu munsi ugiye kurya wongera urye icyo ushaka cyose kurusha nabirya narisanze uno munsi ngirange ibisuba bigena aho urandya niyo mpamvu ndagukunda nanjye ndabikunda nakubwiye ndashaka 20,000 cyangwa 30,000 ayo ushaka yose kandi ikindi ntacyo narakubwiye iwanje ikibazo si amahera ukeneye amahera ikibazo gusa no kuguha urukundo gusa nta bindi cyonyine yo baby inkuru nziza nuko uko bamudogo ya alimentation yiwe yangize Gerard wari wambwiye ko mufite alimentation ubu rero niwe gera o alimentation ni jewe nicyo gituma nakubwiye tugiye kurya wongera urye wambare icyo ushaka cyose sheri ubu ngiye kubyibuha ntimbubaye bavuga Gerard nanjye ubu nsambagera ubu rero ngiye kubyibuha ngiye gukakama ngiye ubu ngomba ndagura ishati nini icyo nashaka gusa no kuzurashavuza nko wamubikora Wewe ushavuje uza bizenze byo. Oya sinzosira gusha. Okay, wambye ushaka 30,000. 30,000 bebe. 30,000. Umwamikazi. Sheri. Ndagushimiye cyane mwe bivuye ku mutima. Hama reka ndaguherekeze. Ugenda y'umuherekeze. Sheri wanje reka ndaguherekeze. Mwamikazi wanjye. Sheri, hama ndagutumye ko mfise ibintu binshaka kubwira. Nuko ikintu ca mbere urabona iyi modoka iyi nimwe nakubwira nshaka kuzoza ndagenderamo. Sivyo? Iyi nivyo haba tuzatemberamo tuje nawe ubona ko ubuzima bwakunze. Niko mwe muntu byishimiye kibazo nyabari. Ivyo gusa nivyo yashaka kumbari. Ico ni ca mbere ndakubwiye shaka nuga ku materi yiwawe. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Je Imana yarampaye imodoka yiwanje. Idasaba igitoro, idasaba umushoferi, idasaba iki. Urabona aya maguru yanje aya. Ntuyabone ngo ni magufa ya. Azogenda imodoka itagenda. Rero ibi sinzi ko ari byo ntesha ku mwanya mbuzi ivyo ngura ngo mubiri. Okay, byo ntubafashe Sheri. Ntaco bitwaye. We ni mudakene kugira mu modoka ukene kugumugena n'ibirenge biragusha. Gusa ikintu ca kabiri nashaka kubwire nashaka ndaguha amahera ya ration uje gusoma. Yarasi. Ndazi ukunda ka benzi aho vraiment ndazi nawe ntumbura mu inusu nawe ndazi kutayima.
yarasyo none wayaga ni make ndakongera yandi ufise ikibazo nyabantu jewe narakurahiye ko nazopfa ku rurimi rw'iwanje nkogeje ko rasyo ukuye iyo ntazi sheri ivyo bikoze nyene ufise ubwenge bukwiye mu mutwe wenda kubaza ufise ubwenge bukura neza kandi nizera ko ari amahoro wowe yatore uje kujya mu restaurant uje kujya hehe uje kujya aho ushaka hose nzoba uko nobayeho sheri irigeze kabiri ubwa mbere wanyirije ubusa nasumye sivyo nacumi kazoshika nizere ko tiri gusa amahera ngayo tora ntugowe uje kugira ubora ni heshi bateke urayabona ntuyanteye ahanye urayabona neza urayanteye ni kuvuga uragaye ibintu je ndaguhaye sivyo reka ndakubwira byumvikane ko ufise uwundi muntu asiga guhereza rasyo sivyo mushinga ntahe urabona aya mushinga ntahe mwiza waranteye iteka urankora iwacu uratera iteka abavyeyi biwanje sava vyaragenze neza mugabo aho ngeze nta mahera yabishaka kuko nimba je ndi umugore wawe ntegeza kumenya iyo zijya miliyoni 5 wazikuye nizi modoka ikura zikura ntarahamenya naho none uribagiye ko je ndi umukozi mwiza nkuko ubizi sauri umukozi mwiza haba muri alimentation haba mu gitanda haba hehe uramukorera neza nyoko buja ntareke kuguhemba rero komeza rero genda umukorere musangire sinibaza ko muva mu gitanda ugataha musha musangira n'ivyo kumeza muva mu bidatekwa mukaja mu bitekwa so genda rero nayo mahera umushire cyane akongera yandi aha rero shobe ko ari bayijyambere ariko ryanyuma agenda ko hamera muje gusoma apana ryambere ni ryanyuma aho kuriruhisha mu mutwe jewe sindiko ndakuganyira ngo inzara iranyishe sindiko ndakuganyira jewe nzobaho nzoyirigwa inzara muka afise amahoro nzoyirigwa nzorara ubusa afise amahoro nzorima nzoya isombe nzogena nzodandaza ibitunguru ninarangura ibitunguru vy'igihumbi nkunguka desi nzojya desi kandi ndazi ko nzoba she nama misi yose naho numva ngo abagore baraharikwa hagira ngo ni brag rindira nzokwereka kujya genda afise ikibazo mu rugo kandi ikibazo gikomeye cyane kujya amafaranga mwamba ariko aratera ikibazo gikomeye mu rugo rwanje cotuma wanashima tunasangwa n'umugabo habaye iki byagenze gute ujye mu mfuma y'amafaranga ahubwo si Jimmy sinzi umuntu yaba yagiye kuvuga yuko jewe nawe twari dufitanye imenyerano kuko umugore ariko arayimbwira yabimbwiye kubya nyene twabikoze birantangaza cyane reka ndakubwira ujya mu buzima ufise amafaranga ufise byose ufise ububasha bwo gukora ikintu cyose wifuza ntugire ikibazo burya abagore dufise gusa ukunda amafaranga gerageza rero ujye uraryohera umugore wawe ujye uramusohokana umugurira utuntu twiza kugira ngo ntagume yiyumvira indi mafaranga ngo bivahe turakunda kuryoherwa turabizi ndakubwiye hari umunsi namusohokana mu kabare ndamubwira ibijyanye n'ivyo bintu yarandahe no gufata ifanga aranka no kuyinywa ati nimba ari uko sinkeneye ayo mafaranga nimba afahiye ayo ntora umugore ni gitangaza uravyumva no kuvuga nta kintu na kimwe ntakora ntagerageza kugira ngo namunezereze ariko ni igikashi bukashi ni isa nziza rero amahoro utekanye nta kibazo kandi bizogenda neza bizera ko ata kintu cotuma je nawe bitandukana kandi burya nzobahindura vyinshi mu buzima bwawe umugore wawe ntabwo bantera nta gato ikuntu uko ndagufise mu buzima bwawe sinavyo vy'umugore wawe ni bisanzwe
ya kubw'ibyo rero ga numva nezerewe cyane bebe uno musi mu by'ukuri numva ndyohewe cyane gose vraiment nanjye ndaryohewe sinari nifuze ko unataha mugabo nyene kubera amasaha nyene baza gusubira amasaha agiye nyene reka ntagasubira by phone bye usubira bebe uzodari sawa boss umeze neza yego hama umuntu waruje kuraba si hayi amikindi nacyo eze nizere ko ivyo bintu ufise ngaha ntabwo ari imizi y'ibitunguru canke ibibabi bisigure ko ubwanwa kandi ubwanwa bisigura umushinga nawe ndagusaba icyo uba wumvise ngaha canke icyo uba wabonye ngaha uhore nuzohavuba gahanga wishwe n'iki nishwe n'ubwagabo nawe uzokwicwa n'akarimi kawe nizere ko akarimi kawe katazogukwegera oya boss byanavyo nuko sawa ama renda gatoya kandi wowe umaze imyaka myinshi nkorera mugabo n'umunsi n'umwe na bwagucorere uratora unywa amata sawa mwakoze kandi urarabuza uranywa amata bebe kajya nagakozi kanje ko kuri alimentation rero simona shaka iko kuri alimentation waro bigira ati none boss arafise umukobwa wakundanye nawe mbona shaka ntuba kubite surprise simona shaka abantu bakubera abantu ni babi abantu bafise urusaku abantu baravuga ni hatari ariko ngiye ko abakozi bawe bakagira urusaku reka ngende kuko burije turasubira kuri telefone yego Mike tumbura ngano changu Mike Laya